ku ngoma tuguhaye ikaze bane natwe ni kubw'izina ryawe ryera amen. Yesu ashimwe. Turabonye cyane kuri T.S.M, turabahaye ikaze mu kiganiro cyacu nkuko bisanzwe dufise abashitsi biteka twabateguriye. Reka tubanze tubakire n'abakozi b'Imana kumbure mu bazikundisha. Reka tubanze tubahe umwanya batwidondore batubwira izina ryabo nicyo ukora mu bwami bw'Imana. They might use different languages simply because turi muri USA kandi beshtabaye imyaka itandukanye ukumva bacaducanga indimi uraza kwihangana ariko biraryoha cyane. Kaze bakoze b'Imana and may God bless you so much. Murakoze kwa muri kano akanya. Mana yomjiri bahezagire cyane bisigaye ku izina banyita Levis. Levis nduwimana mbwa iyo abantu bose banzi kuri Levis Ferdina. Kaba nkora igikorwa cy'ururirimbo. Amen. Next in the middle. My name is Happy and I like singing. You like singing? Yeah. So how long have you been singing? Do you know? Since I was a kid. Since you were a kid. Hallelujah. So kubatabazi hano reko introduction gatoyi. Levis Ferdina afise chena yiwe ibayita Levis Ferdina. Hallelujah. Haheruka kutoka urimbo bita sina Mungu Mwingine. Nurimbo akshingiza imisi n'umusinamira kwitegereza mu byukuri ruri hit cyane rugeza kuri 1.4k. That's 5. No? 5? Yeah. Oh, hallelujah. Nurimbo ruryoshe cyane. Please subscribe. Hanyuma happiness kubatamuzi ari kuri channel ya Jackson Jack. Twabari nurimbo bita Wema wako Mungu, right? Ni Mungu o Bwana. Mungu yetu mema. Yeah, wema wako Mungu. So urimbo taruzi subscribe kuri actually Jackson Jack peace. Twakunda cyane. So unamusagaza kwijambo ndi muri Yohana 15 ku murongo w'indwe bwati ngo nimwaba muri jewe actually twarabe havuga gute? Mushonga havuga ngo if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. Mandi majambo ngo nimwaba muri je amajambo akaguma muri mwebwe ngo musabe icyo mugomba cyose kizobabera kona. Hallelujah. Amen. So tabaha ikaze bakoze b'Imana kuri T.S.M. Mwavuze yuko murabaririmbye nibaza yuko no mushinga mukuru muririmba. Yeah. So ujaje biki mwishengero na mukishimisha mukoriki, what do you do in the church? Canke mu gwaro karundi mukoriki ko tabona umenga mu rugwaro kasinze ko mwubatse. Nta numwe yubatse. Niturubaka. Amen. Bisigaye ndacarugwaruka mu rusengero icyo nkora nuko ndumuririmbye gusa kandi nkaba ndi murongozi w'ugwaro. Murongozi w'ugwaro. Umaze gusohora indirimbo zingahe? Amanze gusohora indirimbo zibiri kandi umwaka ndategekanya kuri indirimbo rezo. Rumwe zibiri zitatu zingahe? Ndibaza zoba nka zibiri canke rumwe. Actually umva kuri channel yiwe muje kuri stay tuned hazo hari indirimbo nyinshi cyane zikazi ryoshye. Ndakunda style yawe. Why uririmba indirimbo za slow so much? Can you explain that? So ndazikunda kandi mu byukuri ziri very blessings. Nukuvuga agenda kunda like your style. Like why you kunda slow? Igituma nkunda slow naje ntacyo ndomenya kuko ndakuze ari byo bindimwo ubundi bintu bya slow cyane. Acho mugande cyo kuri mu ndigeze ntango ndatoka kwigisha n'ufite imyaka 12 nacagwibuka nago nyene ndibakubwa genda slow n'ubu nyene kandi unyumwe ndarimwe ndashaka kuririmba ko ndaringira umwana cyane mugabo ndacagwibuka. Sindi gituma shino barengera igituma nkunda slow kandi zirangera cyane. Wow. So iyo hageze worship mu kanisa ukunda gutera muri worship cyane praise urajamo? Just nakunda kubikorera. So, what about you? What do you do in the church actually like when it comes to singing? I sing in kids choir. Oh, just kids choir? Yeah. Why don't you join youth? What's the reason? I'm not old enough. How old are you? 13. Oh, 13. Oh, that makes sense. What's the requirement age to join the youth? Do you know? I don't know. 15, 14? Yeah. Oh, okay, let's find out. So, muri famille muvamwo imeze gute akijijwe kandi mwe twatubwiye akijijwe papa ninde mama ninde hanyuma Yesu Kristo mu mwikamaza gute mu buzima bwanyu mu ngabire zanyu mukora? Murakoze cyane muratubajije mawe akora iki mutama akora iki? Papa wanje yakuze nje ndakuze mbona ari muri
mawe ndakuze na nyene mbona ari murimvyi mawe yarakomeye cyane murimvyi akomeye ikindi mutama ubu ni umupasiteri mawe akaba ari umudiyakoni umuryango wacu wose tukaba turabaririmbyi. Amen. Yeah, narabonye actually kubatabazi baravuka. This is sister and brothers. Ni kuvuga ni muryango. So Jackson nawe nabonye muje kuri ni umuririmbyi, wewe uri umuririmbyi n'abandi bose n'abaririmbyi, uncle ni umuririmbyi, ni ikintu kigoshe cyane mu byo kuri kandi ni blessings. So ingabire yawe cyane like your gift barakwigishije kuko nka je buza ririmba, you have to teach me, show me how. So what byarizanye biza gute gufuna indirimbo naho biza gute, like how does it start? Because I know it's challenging kuko haro ni jambo ry'Imana itabanje gutegura ngo usome usanga bigoye cyane hafise ingabire kuvuga ubutumwa. So when it comes to the gufunda ururirimbo, like where biza gute? Ikintu cyo gufunda ururirimbo keshe bikunda kuvana na situation mba ndimo. Birakunda kuvana keshe ndimo zikunda kuza mugimba maze iminsi ndi masengesho. Indirimbo nyine ndumva kamenga mpeze jona abantu rundi ruraje nk'ibintu nk'ibyo nyene amuga abandi bantu batandukanye narundi uzawumva ngo je ngo ndaje ndumva ndiko ndaririmba je byo bikunda kuza je maze iminsi ndari yondi keshe mbona karaje kandi naje nakaravye navuga ati ya kandi bisigura ngo urasenga cyane kandi ngabe urasenga cyane. Ya turasenga ico nicyo so Yesu Kristo umuha ikibanza kana gute mu bugingo bwawe? Yesu Kristo ndamuha ikibanza kinini muri jewe kuko mugenda muhaye ikibanza kinini muri jewe ntacyo ndakwishoboye. Amen. So kituma twavuze jambo ryo muri Yohana 15:7 ngo if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you want and it will be given to you. Ndibuka hari mu biheze mu byukuri wadusiguriye ijambo ryoshe cyane ngene ry'umuzabibu nyakuri. Abivuga ngo ngende umuzabibu nyakuri ngo kandi ngo datani ngeneho ngo kandi ngo niba tutorial amajambo hari jambo ririmo bati ngo nkuko ngo ishami litagumye ku giti lidashobora kwibasha ubwayo uva cyajyuma. So mu yandi majambo iryo jambo waritoye gute gaje gute risigura iki? Iryo jambo ni jambo rinini. Yes. Je ndibuka bakimbwiye uzovuga ubutumwa ndimbira mvuge nkore gute ndamaze umwanya muri mfise Bibiliya nzinguru rino njino nkabona nkaronka ahantu mvumenga umutima atembera marasisi yego nkaca na Bibiliya hasi mugasingwe ndazunguruye ndahaserukira ko ndahaserukiye ko rero navumenga ndiko ndahaswa nuvumenga naje ndiko ndinjira naje nace ndahafata. Iryo jambo ni jambo rinini ya cyane. Iryo jambo ry'umuzabibu ni jambo rinini ya cyane. Ndibaza ntamanya dufise ni mutu ntajo ntikugatura. It's okay. Amaya twina mu byukuri kandi azakuza kuko dufise ibice byinshi cyane tuzakora. So mwaka kimwe gusa mu byukuri tuma kugira abantu bingabire kuko tuma twarize ngeno jambo abantu benshi bafise ngabire bacebaza yuko aribo bashoboye bakibagira yuko hari undi ashobora kubaruta. So mu yandi majambo gomba ufite ingabire imeze gute imenya yuko Kristo ari control. Yeah, he's in control. Mandi majambo no kuba twinga nugira ngo Kristo ahabwe icyubahiro kandi abari bamenyekana. Amen. So nayo mpamvu tuvuga ati okay turabaririmbyi duhimbaza Imana tuvuga ubutumwa duhimbaza Imana turabasenze no kuvuga kila muntu wese ku ngabire Imana yamuhaye ahe Kristo icyubahiro. Amen. Yeah, hari ijambo waruvuze ritoyigiza ati abantu cymugiye bamaze kumenya ko bafise ingabire birabagora umva bacaba no kumenga nibo bashoboye muganga ko nyarugomye kuvuga. Ya mugihe hageze muri ico gihe ko baraka ari ushoboye keshe umenye kubura ubusa kuri kuragenda kububusa. Mu vy'Imana nta kuvuga ngo urashoboye. Mu vy'Imana kuvuga urashoboye muri vyose gusa niko twokwemera korongorwa na mu Imana tukemera korongorwa n'Imana no tuzoshika kandi no tutazositsa ivya kameremere kacu kifuza mu turi kumwe na Yesu namwe mu Imana mwari aturongoye. Yeah, ushaka kubwira ngo bakadukurikira kuko asenze ko uraje mu Burundi muri bwo buhanzi nta n'umusimo wavukiye mu Tanzania. Ndavukiye. Hallelujah. So tuzagenda mu musemwe. So ubu T.S.M ikora no mu Burundi tafise ntuzenye icicaro cyaho kuko aha turi USA iyi ni headquarter na batori but again tafise abakozi bakorera muri mu Burundi nayo mpamvu like atwo tabwira isi yose ngo twakubwira ubutumwa isi yose. So ushaka kutubwira
intumbero yawe yo kuri koda ni yawe kuko iyo umuntu akora igikorwa kiri usanga mu bintu bibiri canke bitatu icambere kugira uronke financial canke uronke inyungu canke ubone intuzenye so canke uronke nukuvuga canke umenyekane so ni ibintu bibiri ati okay nkora kwenda nk'amahera nukuvuga ati twagutumiye ngaha ngo tugura amahoza kuma mbere yo kumva ngaha hashaka kabiri okay ndi ngaha kugira ngo je ngo kumenyekana gusa shaka gatatu ndi ngaha kuvuga ubutumwa mvugira Imana like muri ibyo bitatu wewe uhagaze hehe and why do you do the work of singing ico kibazo mbajije hari nundi yakimbaje muri none ati ni wewe ukorera Imana cyane uri codinga kubera iki ndibukije ndamwisho tije ndi codinga kugira izina ry'Imana yabwe cyubahiro ubu abatazi Imana abatarayimenya bayimenye agati none bayimenye iki muri ongize ngo acha twengera rimwe niko byageze nindi waza kwanda iki amana maze no gukora iki magizene yaturemeye gukora so mu gihe cyose uzobona gukora igikorwa mu byo gukora kigutwara inguvu kigutwara umwanya kandi gutwara n'uburyo mugabo kandi ntukibabaremo cyane ntubabare mu byukuri aho uzamenya yuko you are doing what God has created to do. So, let's go to happiness. Can you tell me about Jesus? Yeah, yes, yagukoreye iki mu buzima bwawe bwose. Muri mwaririmbye gwa wema wako bwana wema wako Mungu ndashaka nakana. So mu byukuri narabonye muri kumwe na mama muri video. Utarabona mu byukuri go to Jackson Jack video and then subscribe, you know. Raryoshe cyane. Kada kino mwakinye mu byukuri njo biranakanye kumana gukora iki biranakanye kumana gukora ikintu gikomeye cyane oh do you understand what I'm saying yeah. So can you explain to me like what has Jesus done in your life? Jesus have given me a gift of singing. Anything else? Okay. And I remember you from Sunday school, and we've learned a lot of things from Sunday school. What do you remember? For example, can you tell me how many Bible do we have? One. We have one Bible, and we believe in one Bible and in one God, right? How many Testament do we have in the Bibles? How many Testament? Like the new one and the old one? Yeah, so yeah, we have the Old Testament and the New Testament. That's only two. Okay. Do you know what a testament means? Yeah. What does it mean? It's a covenant. A covenant is a promise, right? Yeah. So we have Old Testament and a New Testament. How many books in the Bible? 66. Old Testament has how many Bible? Old? Oh yeah, Old Testament. How many Bible in the Old Testament? 39. And the New Testament? 27. So together it's 66 books in the Bible. So the reason I'm asking this question